Pawulo avuze ngo mu gihe c'iherezo hazoba hari iki? Hazoba ibihe bigoye. Ariko Pawulo mu kuvuga ibi bihe bigoye ntavuga bya nyamugigima, ntavuga imyuzure, ntavuga ibindi bintu. Ariko Pawulo mu kuvuga ibintu bigoye aciye buno nyene atangura kutubwira ibintu bijanye n'ico no kwita akamere, caractère. Pawulo atweretse yuko ibihe bigoye bihagaze ku kibazo kizoba kiri muri kamere zacu, muri caractère zacu. Ibi tugomba kuvyumva yuko turi ngaha dukurikira Yesu kugira ngo Yesu aduhingure, atugire bashasha. Kuko natwe turi abantu bo mu gihe c'iherezo. Ndashaka kunota ibintu bikeya. Aravuga ngo hazoba hari ibihe bigoye. Aravuga ngo abantu bo mu gihe c'iherezo kimwe mu bintu bizoba bibaranga bazoba ari abantu bikunda. Uravyumva? Car les hommes seront égoïstes. Kwikunda, vuga uti kwikunda. Mu bisanzwe kwikunda nticari ikibazo. Ariko iyo kwikunda birenze igipimo bicika ikibazo. Ariko Bibiliya ivuga kuri twebwe, jewe na jewe mpagaze ngaho imbere yaho, yuko mu gihe c'iherezo tuzoba twikunda. Nukuvuga ngo na jewe mpagaze imbere yaho ndafise doze yo kwikunda. Ariko Pawulo avuga yuko bizoba ari ibihe bigoye, kuko kwikunda Pawulo abidefinisa nka problème. Kuko iyo nikunda mbashaka yuko n'ubutumwa numviriza canke mbwigwa buba ari ubutumwa buza guserva za nyungu zanje, buza gukorera za nyungu zanje. Ndashaka mumva ahantu habera isanganya. Ndashaka ubutumwa bwose buza buvyorosha, kandi ndashaka ubutumwa bwose buza bunsedwiza. Ndashaka ubutumwa buza bunshira mu ndoto z'ibikomeye n'ibindi. Ndashaka ikintu kimentena muri iyo eta yo kuguma numva umenga uko meze neza. Mu bisanzwe iyo umuntu yikunda ntiyemera correction. Iyo umuntu yikunda ntiyemera ikintu kimuhinyura, kandi nawe ntakunda kwigarukamo ngo yihinyure. Pawulo yaravuze ngo mu gihe c'iherezo tuzoba twikunda.